Mu Burundi urumuri rw'amahoro rwongeye kwaka ku ncuro ya 19. Kuwa 29 Nyakanga uyu mwaka w'ibihumbi 2025 hariya muri komine Cankuzo intara ya Buhumuza, umukuru w'igihugu Rufise ndayishimiye yaratanguje ku mugaragaro urugendo rw'urumuri rw'amahoro ku ncuro ya 19. N'ijambo yashikirije yo gutanguza ivyo birori, President Ndayishimiye yamenyesheje ko urwo rumuri rupfuma abarundi bibuka ko amahoro ari isoko y'iterambere kandi ko ari umuco umurikira indongozi n'abanyagihugu bose mu nzira ijana igihugu kumbona kazoza y'ivyiza. Urumuri rw'amahoro rwoba rufise inkomoko. Urumuri rw'amahoro rwavuye mu bugereki bwa kera aho umuriro wafatwa nk'ikimenyetso c'ubushobozi, umuco n'ukuri. Mu birori vya Jeux Olympiques umuriro waracanwa maze ugatembera ukagenda uca mu bihugu vyose vyitabira izo nkino. Uwo muco niwo waje gukurikizwa n'ibihugu vyinshi nk'urumuri rw'amahoro bita mu gifaransa flambeau de la paix. Mu Burundi urumuri rw'amahoro rwatangujwe mu 2006 n'umuhisi President Pierre Nkurunziza inyuma y'umwaka umwe amaze gutorwa mu 2005. Ni amatora yabaye nyuma y'imyaka irenga 10 abarundi bari bamaze mu ntoreka z'intambara. Uko umwaka utashe rero urumuri rw'amahoro ruratembera mu gihugu cose rutwaye ubutumwa bwo gukomeza amahoro n'umutekano, aho ruheza rugafasha no mu gukorera hamwe ibikorwa vy'iterambere nko kubaka amabarabara, ibitaro, amashure n'ibindi. Byongeyeko muri iki gihugu urumuri rw'amahoro rwashiriweho no mu ntumbero yo kugarukana ukwizigirana n'ubumwe bw'abarundi no kubasubiza umwizero ko amahoro ashoboka inyuma y'imyaka myinshi y'umuriro w'intambara. Mu ngendo zarwo urumuri rw'amahoro ruratuma abarundi bahurira hamwe mu bikorwa vy'iterambere nko kubaka amabarabara, amashure, amavuriro n'ibindi vyunganira imibereho y'abanyagihugu. Uru rugendo rwatanguriye mu Cankuzo ruzosozerwa kuwa 25 Gitugutu umwaka wa 2025 ku kibuga Agasaka mu ntara ya Butanyerera, inyuma yo kuzoca amakomine 42 agize igihugu cose.